Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, bakunzi b'ikiganiro cacu ijambo ryaja mu buzima bwawe. Ndabahaye ikaze kuri uyu munsi wa mbere w'Imana utangura ikarema. Nizeye ko muri benshi duteramanye mu ijambo rya jambo, aho tuza kuganira ku ijambo ry'Imana nyene nkuko tuhora tubigira, ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Ku ijambo rivuga gusenga Imana iyo nsa, mbega bivuga iki? Mbega n'ibiki bindi bigerageza umuntu gushikaho amera nk'ubisenga? Turi kumwe rero muri kino kiganiro na Patiri Arcade. Ndagize mwiriwe Pati. Mwiriwe neza. Yego, iminsi myinshi. Yego, mwari mwaraduhevye. Murakoze ko musubiye kudutumira, kandi ndaramukije abariko baradukurikira imbonesha kure bose, ndabifuriza ari karema nziza. Ego, ni kubatamuzi ni Patiri Arcade Nitunga kuri Paroisse Mutima w'Ubwitonzi. Yego cyane. Ikarema kubatabizi no kuvuga iki? Ngira ngo abakristo batari bake bakatolika barazi inyisho yacu. Bure abakristo bari basengera mu yandi madini batakuriye muri Eklezia Katolika nibo bashobora kugira amakenga. Ikarema ni jambo twagize ikirundi mugabo ritamuka mu rurimi rw'ikirundi, ryamuka mu rurimi rw'Italiyano quadragesima, bisigura ngo 40 quarantaine, imisi 40 rero idutegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Itangurirwa no munsi wa gatatu wo gusigwa iminyota, ikimenyetso kitwinjiza muri ico kiringo gihambaye cyo kwitegurira umunsi mukuru wa Pasika. Iyo duhimbaza imisi mikuru ihambaye muri Eklezia, cyane cyane Noel na Pasika, turafata iminsi yo kubyitegurira kugira ngo umuntu yitegure ku mutima, azirikane icyo agomba guhimbaza kugira ngo azohimbaze uyu munsi mukuru azi neza ico agomba guhimbaza. Karema rero niyo minsi 40 Eklezia idutunganiriza, bifise amamuko mu ijambo ry'Imana. Twibutsa iminsi 40 Yezu yamaze ari mu gahinga agerazwa na shetani, nko igisomo cy'umunsi kibitubwira. Katwibutsa imyaka 40 abanyisirayeli bamaze mu rugendo kugira ngo bashobore gushikira igihugu Mukama yabasezeranije, nko tubisanga mu ijambo ry'Imana mu bwuzure bwa kera. Katwibutsa kandi iminsi 40 Eliya yamaze aduga ku musozi wa Horebi, aho yagiye ahungiye ku Mana. Ibyo byose rero ni integuza n'imburi y'ikarema. Ego, twari kubisoma byose, ariko reka dusome inkuru nziza nkuko tubimenyere. Ivuga nyene Yesu yari yisonzesheje, shetani kacimugendera. Iyi nkuru nziza uyu munsi ni inkuru nziza yanditswe na Luka, ikabone ca 4 kuva korongo ka mbere gushika korongo k'13. Luka yandika agira ati: Yezu rero yuzuye umutima mweranda ava ku ruzi Yorodani, araheza ajanwa na mutima mu bugaragwa. Ahamara iminsi 40 ageragezwa n'ishetani. Muri iyo minsi ntaco yageza ku munwa, hanyuma iheze arasonza. Ishetani mubwira iti: niwaba uri umwana w'Imana, bwiriza iribuye ricika umukate. Yezu yishura ati: handitswe yuko umuntu atabeshwaho n'indya gusa. Shetani yongera kumujana ahakirurutse, imwereka mu kanya gato ubwami bwose bwo kw'isi. Imubwira iti: ndaguhereza ubwo bubasha bwose n'uburinahazwa bwaho bwose, kuko nabuhawe, none ndabuha uwo nshatse. Niwapfukama rero imbere yanje, buzoba rwawe bwose. Yezu mu kwishura ayibwira ati: handitswe ngo uzosenga Umukama Imana yawe, uyikorere iyo nsa. Ishatani yongera kumujana i Yerusalemu, imutereka ku munara w'isengero y'Imana, imubwira iti: niwaba uri umwana w'Imana, va ngaha wikororere hasi, kuko handitswe ngo azotegeka abamarayika biwe ngo bakurinde, kandi ngo bazoguterurira mu minwe yabo, woye gutsitaza ikirenge kw'ibuye. Yezu mu kuyishura ayibwira ati: havuzwe ngo ntuzu ugeze Umukama Imana yawe. Ihejeje kumugeza muri byose,
shetani imuva iruhande gushika igihe cagenywe kigeze. havugwa kugerageza shetani agerageza yezu twigishwa ko ari imana. Shetani yubahuka gute imana? Ico kibazo cawe nturi wa mbere acibajije, bose baracibaza ingene shetani ishobora kugerageza imana. Yego. Shetani ntawigera umutwe. Yimbaza uti mbega shetani irabaho? Ni ikibazo umuntu nyene aguma yibaza. Yego. Shetani irabaho kuko tuyibonera mu byo ikora canke ikoresha abantu. Kugira ngo dutahure ingene shetani igerageza Yezu imana yigize umuntu ikaza kubana na twebwe, tubehere imbere gatoya. Kuko iyi nkuru nziza ikurikira igihe Yezu yabatizwa na Yohani Batista mu mazi ya Yorodani. Yezu aje kubatizwa, Yohani yabanje kwanka kumubatiza. Ati wewe sindakubatiza, ahubwo niwe wombatiza. Kuko Yohani yari yabonye ko Yezu atari umuntu asanzwe, aramubonamwo ubwo bumana bwiwe. Ariko Yezu yamubwiye ati kora icyo ukora, ibisigazo bimutegera hanyuma. Yezu rero yaremera abatizwa na Yohani Batista atari umucumuzi, mugabo yikorera ibicumuro byacu. Aja mu murongo w'abacumuzi, mugabo atari umucumuzi, kuko nico cari camuzanye ku isi. Yigize umuntu muri byose ndetse igicumuro kugira ngo ashobore gukiza no gucungura abantu. Shetani rero igerageza Yezu imubonamwo ko umengo n'umuntu, ikamubonamwo ako kamere k'umuntu, igashaka rero kumugeza mbere, ikamugeragereza mbere iciye no ku ijambo ry'Imana. Irarinze gerageza iciye ku ijambo ry'Imana. Yezu rero arayitsinda, arayinesha. Hari ikintu gitandukanye ikigeragezo ca shetani n'ibigeragezo byacu. Ibigeragezo kuri Yezu ageragezwa iby'inyuma n'ikivuye inyuma yiwe. Shetani iraza imbere yiwe, igahagarara imbere yiwe, ikamugerageza. Mugabo twebwe tugeragezwa n'ibiri muri twebwe. Bishaka kuvuga iki gaplanti? Ibiri muri twebwe, ibiri inyuma. Twebwe turageragezwa na kamere kacu, kamere k'umubiri wacu, ibyifuzo by'umubiri wacu bikatugerageza. Shetani ca kuri ivyo, mugabo Yezu nta biri muri we bimugerageza. Shetani imugerageza iri inyuma yiwe. Kubera ko twebwe rero itugerageza iciye ku biri muri twebwe, kuri kamere kacu, hari aho usanga duciye duhengamira aho nyene, kuri iyo mpengamiro nyene. Nico twita ya mpengamiro ya muntu imukwega kwegera mu kibi, kwegera mu gicumuro. Yezu iyo mpengamiro ntayo yari afise. Naho hatandukaniye rero igeragezwa ryacu n'igeragezwa rya Yezu. Reka tugaruke cyane kuri ivyo bitugerageza. Mbega ibintu bigerageza umuntu ni biki? Abatubwira ko umutima yatwaye Yezu mu gahinga, hanyuma arageragezwa na shetani. Batubwiye ibintu bitatu shetani yaciye ko mu kugerageza Yezu. Mugabo mu mpera bagira ngo ihejeje kumugeza muri byose, shetani imuva iruhande gushika igihe cagenywe kigeze. No kuvuga ngo yamugerageje mu buryo bwose bushoboka. Ibi bintu bitatu rero twumvise, nogira nti nimpfunyapfunye ibintu byose shetani ica kugira ngo ishobore kutugerageza. Iratugerageza ifatiye ku bitunezereza, ku bituryohera, le plaisir, yifatira ku ngingo z'umubiri, les organes de sens, ibyo tubona, ibyo twumva, ibyo turaba, ibyo turya, ibyo byose shetani irabitugeragezako. Iratugerageza kandi iciye ku byo twifuza, ibyo dushaka gushikako. Turashaka ubukuru, turashaka itunga, turashaka kumenyekana, turashaka ko amazina yacu yandikwa, turashaka ko abantu batuvuga, turashaka bimwe bavuga ngo
être en star. Mm. Ivyo shetani irazi ko biri muri kamere kumwe n'uwundi. Ibyifuzo vyiza ubwavyo bisanzwe ari vyiza, mugabo iyo tuvyihebeye vyo rwose bihava bizitwara mu gicumuro. Kuri twebwe umuntu arashobora gufukamira uwundi kubera uko gushaka ibintu cane. Urakoze kuri ico kibazo bajije gifatiye ku kigeragerezo kigira kabiri shetani yageragereje Yezu, ngo shetani yongera kumujana ahakirurutse. Imwereka mu kanya gato ubwami bwose bwo kw'isi, mu kanya gato. Imubwira iti ndaguhereza ubwo bubasha bwose n'ubunahazwa bwaho bwose kuko nabuhawe, none ndabuha uwo nshatse. Niwapfukama rero imbere yanje buzoba rwawe bwose. Icambere coco shetani yakoresheje ikinyoma. Ubwo bwami bwo kw'isi si ubwa shetani, ubwami bw'Imana. Ivyo bihugu byose si bya shetani n'ivy'Imana. Shetani rero naho nyene dutegera ikatwereka kumengo irafise ivyikaba yoduha. Shetani igomba ko Yezu ayipfukamira nkuko yoba ari Imana. Imana niyo yonyene ikwiye gupfukamirwa, ikwiye gusengwa, ikwiye guhabwa icubahiro. Cyo gituma Yezu yabwiye ngo uzosenga umukama Imana yawe uyikorere yonsa. Ni ijambo ryanditswe mu gitabo c'amategeko ikigabane ca 6 akarongo k'13. Abayisirayeli Musa yari yababujije, Imana iciye kuri Musa ko kizira ko basenga ikintu na kimwe caba icakozwe n'amaboko y'abantu. Shetani yereka Yezu ubwami y'intara, ibihugu, ngo niwasenga ndabiguha. Kenshi iyo turondera ubukuru tuba dushaka ko abantu batuvuga neza, ko abantu batumenya, ko abantu baturirimbira, ko abantu baduhezagira, ko izina ryacu rimenyekana. Ya la gloire qui va avec le pouvoir. Kenshi abantu bafise ubukuru baba bafise aussi, baba bafise kandi n'ukuri nahazwa. Barabakomera amashi. Bokandagiza bwakeye karavyibushe. Ivyo rero bikaba ryohera bakumva umengo ivyo vyubahiro ntibo bitakaza. Ubundi icubahiro ni c'Imana. Niyo yateza gushigwa hejuru, abarongozi, abakuru, abatwara intara n'ibihugu bakaba basuku b'abandi. Mwavuze icubahiro, ubukuru, gukomerwa amashi. Ni mugabo ngaha bavuga bati turasenga Imana yose. Ni ryari umuntu agera ku rugero rwaho umenga ariko arasenga uwundi muntu? Biba ca gihe ubona umenga ibibazo vyawe, ivyo urimwo, ushobora kubitorera inyishu, ushobora kubiha inyishu n'uyo muntu. Umukristo yamazi neza yuko ivyo bintu yaronse ni Imana yabimuhaye, ni Imana yabimukoreye iciye ku muntu. Si uyo muntu afise ububasha bwo kubikora, kuko nawe uwo muntu nubwo ububasha yoba bufise ni Imana yabumuhaye. Iyo usenga umuntu ni hahandi umusubiza mu kibanza c'Imana. Wa wundi imbere akubwira ati iyo Mana iri kurasenga ntibaho, iyo Mana iri kurasenga ntibaho. Nyizera nzogukorera ivyo wibaza ko Imana yogukorera. Ugasanga urahevye gusenga, urahevye kuja mu guhimbaza umunsi w'Imana, urahevye gukurikiza amabwirizwa y'Imana, uriko urakora ivyo umuntu agutegeka. Rimwe rimwe mbere agusaba n'ibiciye kubiri n'ic'Imana idutegereza. Murakubwira ati okay, kushaka ko ndaguha ibyo ukeneye, ndashobora kubiguha, mugabo tanga ikimazi. Genda wica ujya mwana wawe, uheze uze ndaguha ibyo ukeneye. Hariho uburyo bwinshi rero bushobora kwerekana ko abantu dushobora gushaka gusubira mu kibanza c'Imana ngo badusenge, canke tukagomba gusubiriza Imana ibintu canke abantu. Ego, urumva ngaha havugwa shetani iriko irabwira Imana ngo
ndaguha ibi niwangirira ibi yego none nk'ubu twebwe shetani ntayo tubona umuntu yomenya gute ko ariko arageragezwa ariko arahendwa nabajije ikibazo bwa mbere ntimbega uremera ko shetani ibaho hari abantu bavuga ngo ibaho shetani irihe hari twisanga abantu he bakubwira ko shetani itabaho kuko itaboneka uvuze ko shetani itabaho ni nk'uko uvuga ko imana itabaho kuko yaba shetani yaba imana byose nibyo tutabona n'amaso yacu mugabo tukabona ibikorwa biranguka bivuye kuri shetani cyangwa bivuye ku mana ibiva ku mana n'ibikorwa byiza ibikorwa by'urukundo ibikorwa bigirira neza abantu ibiva kuri shetani ibikorwa bibi imana rero cyo kimwe na shetani ce sont des esprits nogira ni mitima shetani n'umutima waremwe n'imana kuko shetani tubwira ko yari umumarayika w'umuco ugaragarariza imana hanyuma imana iraheza yirukana shetani irayikura mu mamarayika bayo shetani ikiza ku isi mugabo yaje nk'umutima tuvuga ngo n'umutima uhumanye umutima mubi sekinyoma umubeshi gateranya ayo n'amazina yose twita shetani dufatiye ku byo ikora ku bikorwa ikora nabivuze rero ni shetani ica mu bantu ikoresha abantu ikorera mu mubiri wacu muri kameremere kacu ikarika muri twebwe iyo tuyemereye iyo tuyikundiye kwiza kwarika muri twebwe ngene rero shetani tugerageza ku buryo tutanayibona iciye ku bintu bituryohera biryohera umubiri biryohera amaso biryohera ugutwi biryohera umunwa biryohera ukuboko ikaza buke buke ugasanga yadutwaye tutanabitahura tutanabitegera mu bisanzwe kwiyumvira kuba umutegetsi nta kibi kirimo aspirer à être président de la République iyo bishobora bifitiye ubumenyi n'ubushobozi nta kibi kirimo kwiyumvira kuba umukuru kanaka gushaka kuronka uburyo itunga amafaranga byo gusahiriza mu buzima bwawe nta kibi kirimo ikibi kiri mbega ndabironka gute ndabishikira gute ndamaze kubironka naho ndabibamo gute uyu munsi ndashaka kuba umukuru w'intara umukuru w'igihugu umukuru w'ibihugu umukuru w'abakuru kuko hari abantu bashaka kuba abakuru b'abakuru le président de président mbega ni nahashika abo bandi bari hasi hepfo munsi yanje ndabafata gute ubwo sindabacugenderako ubwo sindabasuzugura ubwo sindabakengera ubwo sindabagaya ubwo ndabubahiriza mu gateka kabo uwo muntu arashobora kuba muri ubwo bukuru kiringo hakagera igihe Imana igira iti hagarika ibyo yakoze birarengeje gezaho abana banje nibo bandanya bamererwa nabi igihugu cyane nico bandanye kimererwa nabi kubera ubwo bukuru bwawe gahagarika ubukuru bwawe kabukwaka inzira icamo kubukwaka iyo nyene irabimenya naho rero nagize nti shetani iza buhoro buhoro hari ibintu uyu munsi bitwereka ingene shetani igerageza umuntu ku buryo usanga wabiguyemwo utabizi nk'ubu murabona uburyo bwa none bwo gutuma tumana kw'amakuru hari abantu benshi uyu munsi bashaka kumenyekana cyane baciye muri ubwo buryo ugasanga bama bariko barashira ibiganiro kuri YouTube kuri Facebook kuri Instagram kuri TikTok ico kintu mu kanya gato kikawe ku isi yose abantu bo ku isi yose bakaba kimenye abantu bose ugasanga bariko barabisoma agaca yumva kubera ko akurikiranwa n'abantu benshi agaca himbagwa agaca kuma birungika kugira ngo izina ryiwe rimenyekane rivugwe yabitanguye umengo ariko
arafyina mugabo buhoro buhoro izina ry'uko rizogenda riramenyekana niko azumva kumengo afise nogira nti igihagararo kirengeye ic'abandi gisumba ic'abandi iyo bizanana n'amafaranga ho ayo mafaranga acamuha nogira nti ubushobozi budasanzwe ku buryo usanga aciye atangura kwigenza nk'umukuru nyene kandi abitangura ntiyashaka kuba umukuru bwakwera ko yamenyekanye. Hari abamenyekana mu byiza hakaba n'abamenyekana mu bibi. Umu influencer w'ukuri bameze gute? Umu influencer w'ukuri ni Yezu. Rero karoro ka Yezu umu influencer wa twe dufise twisunga dukurikira. Usanzwe yego turabizi ko ari we twisunga. Mugabo muri aba aha kwisi babigira ivyategerezwa gutuma bategerezwa kwigenza gute kugira ngo dushobore by'ukuri kubakurikira tugakurikira umu influencer ameze gute? Yezu ingene yabayeho arerekana karorero ko umu influencer nyawe mwiza. Yezu yari Imana twabivuze, yashoboye byose kandi yarabikora. Mugabo ivyo yakora byose yabikora kugira ngo Imana se ininahazwe. Ndakurinahaza dawe kandi narakurinahaje, izina ryawe riraninahazwa. Yakora byose kugira ngo umuntu nawe nyene kandi ahabwe iteka ryiwe, aronke iteka ryiwe. Nico gituma ikintu cyose gisubiza hasi umuntu gibuza umuntu iteka ryiwe Yezu yarakigwanya. Nico gituma ari ibintu yakora guhishwa akabikora yinyegeje. Muri bukigihe yakiza umuntu yari impumyi yamutwaye hiherereye aramukiza, araheza amubwira ati ntuyirahire ngo bivuge kubera ko atashaka ko abantu babimenya. Nuko yashaka ko abantu batagomba kumuha ikibanza ataje gutora ngaha kwisi, bashaka kumwimika, bashaka kumugira umwami. Avuga ati cyo bwami bwanje subwo ngaha kwisi, iyo ubwami bwanje bwari bwo ngaha kwisi abantu ego. Aravuga ati mwebwe naho mutoni nahaza ibiti n'amabuye byone nahaza mugabo je nta ninahazwa ryanyu nkeneye. Umu influencer mwiza nuwakora ibintu atagomba ninahazwa ryiwe mugabo ashaka ko Imana ari ninahazwa, ko abantu baronka agaciro kabo n'iteka ryabo. Umu influencer w'ukuri. Shetani rero ishaka kudukura ngaho, igashaka yuko iduciye ko idukoresheje twebwe twoba ibikoresho byayo kugira ngo bwa bwishime bwa bwibone kwa kugomba kuganza abandi no kugendera ku bandi. Shetani aba ari byidukoresha kugira ngo ucinyize abantu. Nibihe mubona byoranga umuntu yona kwirikira nk'umuco? Imana yadushize muri ino si iduha ubutumwa. Ubwo butumwa yaduhaye nubwo kubandanya turinganiza iyi si yaduhaye kugira ngo ibisi yubaha Imana, abayirimo bubaha Imana, ibisi Imana ivugwamwo kandi ifisemo ikibanza ca mbere. Ni kuvuga rero ngo turi muri ino si two kwirinda ko Imana tuyisubirira mu kibanza. Mu kwemera kwacu turategeza kwirinda kugerageza Imana, kuko birashika kenshi ibibazo bidushikiye tugashaka ko Imana tuyishira mu kigeragezo. Niyo wankorera ikigamo kama nanje nzogukorera, nanje nzogukunda, nanje nzoguhigi. Niyo wankorera iki ukwemera sukondisiyo, ukwemera kurimwo nogira nti amakondisiyo. Imana ntituhakondisiyo. Cyo gituma Yezu avuze ati ntuzogeze umukama Imana yawe. None rero turi muri iyi si ya none tubwirizwa kubaho tuzi neza yuko duca mu bigeragezo. Ibigeragezo se ntitushobora kubihunga, ntibishoboka, biri mu byo tugenda turaca mu bigize ubuzima bwacu. Mugabo tukamenya ko ibyo bigeragezo bitaturengeye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntiturigerageza ku buryo burengeye ukwihangana kwacu. Kandi Yezu turi kumwe, mutima mweranda turi kumwe, nibo badufasha kugira ngo muri ibyo bigeragezo tugenda turacamwo dushobore kubitsinda.
dufashijwe n'iki n'ijambo ry'Imana n'igisabisho n'utwigoro twugenda turacuvya ingeso mbi zaba mubiri wacu bya bintu bitatu iyi karema idusaba kubamwo gusenga cyane kugira ngo dusabe ubukomezi buva ku Mana muri ibyo bigeragezo tugenda turacamo bya bifatiye kuri kameremere kacu bya bifatiye ku byifuzo byaho tubaye cyangwa bifatiye ku isi turimwo ahigeze uko imeze uyu munsi igisabisha hanyuma kandi ibikorwa by'utwigoro ndashobora kuba mfise amafaranga ayo mafaranga nkayihambirira ko nkabona yuko umengo nta muntu n'uwo yafashisha kuko mfashije umuntu noca mbura ingene mbaho mbega utarayaronka ntiwabaho mbega abatayafise bo ntibabayeho nk'uko mbayeho jewe noca mbaho nabi noca mbura agacupa ka misi yose gutanga rero kwikura ko ibyo bintu ufise bisigura ngo niyeguriye Imana nihereje Imana izomenya ingene nshobora kubaho ku munsi wa mupfakazi yaja guhereza agatanga itwo mutunze twose na wa mutunzi yatanga umusesekara yeze yavuze ngo uwo mupfakazi niwe atanze kurusha niwe ko yatanze ibyo mutunze byose bivuga ngo atanze n'ubuzima bwiwe bwose gusenga kwibabaza no gukora ibikorwa byiza turabwirizwa rero kugira uwo mwimenyerezo kugira ngo dushobore kwamba turi kuturabana na shetani kugira ngo shetani nitwigarurire ego nagira ndababaze nk'umusaseredoti uba umaze nk'umwaka wose witegereza wigisha mu majambo nk'abiri gusa canke atatu ni iki mwipfuza ko mubona cahindutse muri iyi minsi 40 muri iyi minsi 40 y'ikarema umuntu wese arigira ingingo akifatira ingingo y'ikintu yoheba mu bintu bimwingiza kure y'umukama ni byinshi ubifatiye rimwe byo habe bikugora gukora mugabo umuntu akavuga ati jewe ngomba muri ibi bintu bitatu canke bine ngerageze muri iyi minsi 40 nzobe nabikuyemo nimba ari umuntu yarafisiye ingorane z'akarimi agabanye kuvuga abandi nimba ari umuntu yarafise ingorane y'utuyoga ko turashobora kumucumuza aho Brarudi yarabigaragabanije ntazi turazirondera tukazibura mugabo kavuga uti jewe ngomba ngerageze muri iyi minsi ndabihebe ariko ibyo byose ntabyo ushobora utagarutse kugisabisha ntumirira ba Kristo kuzirikana ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana twumvise ko muri kino gisomwa Yezu inyishu yaguma atanga yekora mu ijambo ry'Imana ngo handitswe ngo tutazi ibyanditswe byeranda shetani yatugerageza ntitumenye ingene dushobora kuyigwanya n'ingene dushobora kuyitsinda ariko Yezu yaravuze ngo ntimugire ubwoba ngo nimuhumure naratsinze nico rero kituremesha niyo turi imbere y'ikigeragezo tuzi ko Yezu yatsinze hariho gisabisho umurongo w'igisabisho dawa twese nkunda cyane iyo tuvuga ngo ntutureke ngo tugwe mu nyoshambi ngo yamara nudukiza ko kabi igihe cyose umuntu ari imbere y'ikigeragezo asenga agira ati mukama ntureke ngo ngwe muri no nyoshambi iri imbere yanje ngo kino kintu kinsinde mfasha ndagitsinda ndakirengana kandi mukama azodufasha ego ndabakengurukiye cyane gose Pat murakoze namwe nsubiye kubipfuriza ikarema nziza zosangire twese akanyamuneza k'intsinzi ya Kristo twazukanye nawe ubuzima bushasha ego murakoze cyane ntaco ndi bwongere ko byo Patiri akadatu yagiye ndabashimiye cyane ko mwateramanye natwe nizeye ko mwamerewe neza kumwe natwe muri ijambo rya jambo mu buzima kandi ndabasaba kubandanya muteramanye natwe kuri televiziyo yacu Bende naho ku Imana.